umwigeme amaze guta ubusugi uwo munsi nyene abaye umugore. Umva uwo munsi nyene ataye ubusugi aba ari umugore. Yego. Umva agize mariage nasha umugore w'umuntu muga handi ho aba ari umugore. Aba ari umugore aba yarasanzwe ari umugore. Naco gituma kera aho hambere. Ubusugi ku mwigeme cari ikintu gihambaye. Babukurikiranira hafi. Uri umurundi w'umukozi. Utagira indero ntawe uzoshika. Uri umurundi ufise indero. Udakora naraho nyene ntawe uzoshika. Nagomba ndakubaza. Uramuzi we Cheval? Je Cheval mpanda mu kurikirana ku mbuga nkoranya mbaga. None uya tuvuze ko ari shira sone twatubesha. Aranka ubwibone. Kandi nawe abufise. Oya. Wewe uko abikora ni kurya bavuga bati jewe ndi mwamara pancarte iri hajya yavuga iti je ndi kiranganzira je ndakwereka ati hariya ni ya gauche ni ya droite ushaka uraza yo shamukareka ushaka uraraba kushaka ukareka mugabo wewe uraba ico iyo pancarte ico kiranganzira ico canditse muga ntwaba ngo kiracafuye oya we raba gusa yo kikwereka Cheval rero ivyo akora bo yego hamwe imigwi ibiri hamwe benshi babona ko hamwe bushira sone nundi mugwi ubona ko ari karatanga impanuro kubera wahe mugwi wewe twebwe nta murundi yigeze ajya inzoka oya ivyo mukaranga k'abarundi ivyo ntibibaho nta murundi agimbwa oya nta murundi abarundi oya uri yimbwa uzobutaye akaranga kwanza oya ntawe ukubona nawe none uri kuririmbwa muri restaurant hari ukubona cukawuka mwisho gihe uzobutaye akaranga kuko nimba muhini wanyu papa atakugaburiye imbwa we uyijya gute none ko batuzanira inyama tugateka tuzi gute ko atari zimbwa kubera ikibiyumviriye gushiraho iriratiro kugira ngo ubwa mbere kugira ngo dushingure ibikoresho ndagakaranga byacu ntibizibangane burundu bwa kabiri iriratiro rihari kugira ngo imico n'imigenzo y'abarundi ntizimangane burundu jewe ashaka fanje ngabo numengo nibishasha bana ngenda ndabikubaza nogaruka rusoko ikwazo kunye uri mu manda iki giti cy'umumanda rero ni giti kera ni giti iki hariho ibiti bitatu umwami umunsi bimika umwami yaratera ibiti bitatu yaratera igiti cy'umumanda agatera igiti. Hi my people, welcome again kuri Yagatek ni Dada Darli. Narababwiye jewe simenyerwa ibintu nyene bishasha nukuruka butaragira subscribe kuri Yagatek. I don't know what you're waiting for mugabo. You should do it my friend kubera ko jeshushe my people. I excuse myself kubera irijwi. They have country for you guys. For you from Bujumbura to Gitega for you. Just kugira ngo tuyage ndabereke ivyiza vy'u Burundi osishobora kuganira n'abatandukanye mwarabonye ama interview atandukanye twagiye turakorera Gitega uno munsi nabazanye kuri iratira ry'akaranga ry'u Burundi benshi muravyumva benshi murabibona murabona amafoto ariko uno munsi ngomba ndabereke indi shusho mutazi inkuru y'aha hantu imeze gute mize y'Igitega yavutse gute mize y'Igitega yabayeho gute mize y'Igitega niki nibindi vyinshi tugiye kuganira n'umuntu muramubona singomba go spoilinga ndabahe aga spoiler gato kamakuru mutari muzi izi nzu zitatu n'inzu zabayeho kuva kera cyane mu Burundi hariho aho bacira imanza hariho ngaha hagi nyuma hariho ku Kirimba aho umwami yaba rero turi ahantu heza cyane mu ntara ya Gitega no musaka bari capital politique tuje kwirabira kuyaga kuri kahise k'intara mbega Gitega yavuye hehe mbega Gitega iri kwijahe mbega kubera ki kuva kera narindi abami canke ibwami vyabi Gitega ivyo vyose stay here you are going kuvyumva come with me tugende kuyaga n'ugiye kubitubwira. Ndabaramutse cyane. Mahoro cyane. Nimpore. Muraho mumeze neza. Yego cyane. Yego muguwe neza. Cyane gose. Akababoneka ko karababaza gose. Oya si cyane. Ubu turagerageza twamaze kumenyera. Twamaze kumenyera kabeho. Ko Gitega hameze neza cyane gose. Yego. So my people nabibabariye tuje muri iratiro ry'akaranga. Iratiro ry'akaranga ku Burundi. Okay. Iratiro ry'akaranga ku Burundi no musiganiro ndayikora mu Kirundi. Ngira nihe ikibazo gikomeye cyo ko riganiro mu Kirundi kwanda Burundi kazi kandi birangira kwanda Burundi kazi tugira tuyage kuri byinshi doreye kwiratiro ry'akaranga mu Burundi tuvugane no byinshi ku nzu z'akaranga twavuga za kera cyane ziri ngaho mu ntara ya Gitega kugira ngo mushobore kwimenyera byinshi kuri ivyo mugume ngaho kugira ngo mushobore kuvyumva turi kumwe nande
Niyonzima Jean Bosco akaba ari we mushinguzi w'ikigo c'iratiro ry'akaranga ku Burundi. Yego. Gitega. Dufise kimwe burya mu Burundi. Ni kimwe conyene mu Burundi. Yego. Iki kigo ca ikirundi bantu bimana nagira mwe ikigo ca mize. Ikigo c'iratiro ry'akaranga cabayeho kuva ryari? Iki kigo c'iratiro ry'akaranga cabayeho kuva mu mwaka w'1947 niho cubakwa n'ababirigi. Kubera ikibiyumvire kubaka iri ratiro. Mu 1956 ababirigi bace bagenda mu gihugu cose kurondera ibikoresho abarundi baba barakoze. Vyakozwe n'abarundi kugira ngo bashobore kutwiga neza batumenye. Batwize bakoresheje ivyo twagiye mu buzima bwa misi yose twari dusanzwe turimwo. Mu 1956 mu 1957 rero niho ingenzi ya mbere mu 1957 niho ingenzi ya mbere yinjiye ngaha nkuko tuvyerekwa n'igitabo c'iteka ngaha dufise. Muraza kuducishizamwe akajisho tu. Niho ingenzi ya mbere yinjiye ngaha mu iratiro ry'akaranga 57 mu 57 kubera ikibiyumviriye gushiraho iri ratiro kugira ngo ubwa mbere kugira ngo dushingure ibikoresho ndangakaranga vyacu ntibizimangane burundu. Bwa kabiri iri ratiro rihari kugira ngo imico n'imigenzo y'abarundi ntizimangane burundu. Reka twicare kugira ngo uyagire n'abariko baraturaba bamenye ko rumva bifise ibibazo vyinshi. Itiro ry'akaranga turiko ryubatswe n'ababirigi kandi umuntu wa mbere niho twari tugeze yuko yaje kuhagendera muri 57. Mbega vyaroroheye abarundi kwakira iryo ratiro ry'akaranga? Baryakiriye gute ico gihe? Ico gihe abarundi vyaraboroheye cyane kandi vyarabaryoheye cyane. Kuko akaranga ico bita akaranga k'umuntu umuntu arangwa n'ivyo akora. Abazungu bamaze kuza mu Burundi bavuga bati no twebwe abarundi tuzamenya gute. Rero batumenye ku bintu bibiri. Basanze abarundi abantu twebwe twakuriye ku mico n'imigenzo myiza. Ishingiye ku mico n'imigenzo myiza. Cyase kuvuga muca mwumva ko hari mu gihe atamashuri yari bwaboneke, atanamasengero yari bwaboneke. Twebwe twadugikoresha yandero ku ziko. Yandero ku ziko y'abavyeyi. Iyo ndero runtu nta handi yigishirizwa mu migani. Muri vya bitito, muri vya bisokozo. Nivyo bakoresha mu kwigisha mu kwegera mu kwankadira mu gukwikanira hafi indero gwaruka. Rero ababirigi bamaze gushika bacavuga bati bwa bundi twa tuzi ko abarundi ari abantu barezwe. Kuko babakiza bibaza ko turi bikoko batazi tutagira tuva niyo tuja. Dafise imbere turi ibintu biri ngaho nyene baje kwegeranya batwereka iyo tuja. Ahubwo basanze twipanze neza mu bijanye n'indero. Ica kabiri bamaze kuzunguka igihugu cose mu kutumenya ico turi. Basanze abarundi ari abantu b'ibikorwa baranzwe n'ibikorwa. Abarundi n'abakozi n'incabwenge. Kuko bazungurutse igihugu cose basanga abarundi bari ku kivi. Ntibigeze basanga abarundi bareza amaboko. Basanga ko baracura, bariko barajisha, babumba, bubaka, babaza ibikorwa bizobafasha kugira ngo babeho. Kuko batavyikorera nta wundi muntu ari kuza kubereka ngene bashaka kwibeshaho. Rero nico caturanze twebwe nk'abarundi. Abarundi twakure mu mico n'imigenzo myiza. Indero runtu n'ibikorwa. N'ibintu bibiri. Ukiri ngaho. Yego. Urabona ikintu caranze abarundi. Mbega bavuga yuko no musari ico kibaranga. Nico gituma hari iratiro ry'akaranga ku Burundi. Mu bisanzwe iri ratiro rihari kugira ngo tugwanye iyi mico mibi iri kiraza konona abarundi n'ugwaruka. Imico mibi ishingiye ku kudakora.
no kutubaha cyo tuma iri ratiro riri ngaha ni cibutso ni memoire tumenye ico turi iyo twavuye naho tugeze niyo turiko turaja mu vy'imijanye n'indero nibikorwa kuko uri umurundi utagira indero ntaho uzoshika uri umurundi w'umukozi utagira indero ntaho uzoshika uri umurundi ufise indero udakora naho nyene ntaho uzoshika rero muri kakaranga kabasokuru k'abarundi batwibarutse badusigiye ibintu bibiri kugendera mu mico kugendera indero runtu n'ibikorwa nico gituma rero abantu baza kwiratiro ry'akaranga kugira ngo tubigishe karanga muntu yacu karanga muntu yacu mbega bavuga ko ari giki coba icandurutso cyo kugira ngo abarundi benshi bate akaranga kabo dutakaranga Jesse ndimo ko agenda kunda karanga you guys know ndakunda karanga abarundi batakaranga abarundi bakira imico y'ahandi gusumba imico yo ngaha mbega kubwiyo rero baza ko vyo biva ku kutamenya nivyo baca umugari mu kirundi bati utakaranga ukabutayibanga wamara gutibanga ugaca wandura karanda wamuganura wandanya abantu benshi bazinga utayibanga karanga batayibanga muga mwavyumvise utakaranga ugatibanga wamara gutibanga uca wandura karanda ego rero maze kwandura ko karanda ntuzobeshera abavyeyi ntuzobeshera abakozi b'Imana ntuzobeshere abatureze mu ishuri ntaco batakoze kugira ngo batwigishe baduhe indero mugabo umuntu ariko araba amashure yo ntabire vy'akaranga byinshi bacigisha mu bisanzwe ivyo navuze iri ratiro rihari kugira ngo tugwanye iyi si ya none mugabo biragoye none nk'abana bafite imyaka y'imyaka 10 imyaka 6 imyaka 7 imyaka 8 nta buryo bafite bwo gushika ngaha kwiratiro kugira ngo bamenye ako karanga wumva bazogatozwa nande abavyeyi babo nabonye ntako bamenye wumva bazoshaba bitozwa nande iratiro ry'akaranga ko Burundi ariyo musée nationale iri ku rwego rw'amashuri iri ku rwego rw'amashuri kuko twe turigisha na twe turabarimu mu bisanzwe twe tujejwe kwamira iyi mico n'imigenzo mibi irikiraza ivuye mu yandi makungu iza kononera imico yacu kuko ejo tutabikoze uko babashinga nta ntituzoba tukibaroba babafase ntituzoba tukibaroba none igihugu izosha gitwagwa nande rero twe turi ngaho kugira ngo twamire iyo mico n'imigenzo mibi iza kutononera imico y'ikirundi kugira ngo babashinga ntahe mu bisanzwe muri rusange twe twigisha ubuntu twe twigisha ubuntu turashakeneye abashinga ntahe turashakeneye abafasoni none ejo ni bandi bazotwara igihugu barataye imico rakoze yego harakunda kuza ibibazo byinshi yego tandukanye umufasoni umwigeme yego n'umugore murakoze cyane umupfasoni umwigeme n'umugore gituma ndabibaje nuko mu Burundi bw'uno munsi ubwiye umuntu ngura umupfasoni abayumva ko mututse yego rero urumva ko bumva ko ari itandukaniro hagati y'umupfasoni umwigeme n'umugore hamwe n'umupfasoni n'ishirasoni uko sibamo duhere ku mwigeme umuntu yitwa umwigeme mu gihe umwigeme umwana w'umukobwa acugaye ataratubusugi uwo niwe yitwa umwigeme azoja kwitwa umugore uwo munsi nyene yataye ubusugi kuko abantu benshi barihenda bakibaza ngo nakabaye umugore kubera agize mariage bibibi habaye amaseremoni impeta eta civile abantu bose bataye ubusugi urabagore no kuvuga umuntu wese yataye umwigeme umwigeme amaze gutubusugi uwo munsi nyene abaye umugore umva uwo munsi nyene ataye ubusugi aba ari umugore yego umva agize mariage ntashaba umugore w'umuntu muga handi ho aba ari umugore aba yarasanzwe ari umugore naco gituma kera aho hambere ubusugi ku mwigeme cyari ikintu gihambaye babukurikiranira hafi babukurikirana hafi gute nico gituma abana babigeme kera batambara mu bitugu hari ugira barabusugi kugira ngo kuko umwana kwari kugira ngo bakurikiranire hafi inda zishushu kuko nta mwana w'umwigeme yari yemerewe gutwara inda akiri mu nzu kwa nyina rero
amaze gutwara inda egare yataye ubusugi. Amaze guta ubusugi niho bacaza kumuta mu gisumanyenzi. Kuko yababaye ikivume mu muryango, yabaye mucafu. Haba umugabo yayimuteye. Bose babafashe babahana bose. Umugabo bamuhana gute? Bamutera amacumu. Ndakubaza ikibazo rero ngaho nyene. Urazi ko twiga ku mashure yuko umugobwa yatwaye indwa y'igitwarire atabwa mu gisumanyenzi. Kweri ki batigera batwigisha ikintu cyo kumugabo bamucumita amacumu. Umugabo nawe nyene bamutera amacumu. Kandi ico baca bakora iwabo w'umugabo baca bagenda bagaca banyaga urukomba amazi itunga rya se na nyina. Ivyahagarira ngaho ku mugabo. Oya bamutera amacumu. Bajeje kumwica bagaca bagenda iwabo kwa se na nyina nimba afise inka bagaca zitwara zose ahubwo bagaca bangaza n'umuryango wiwe. Baca babangaza ati va muri ntara ni mugende. Ego. Baca baturira n'inzu ya se na nyina. Baranaturira. Baraturira. Abarundi barahasha kera. Reka tuyage gato. Curaba abakobwa bamaze gutwara ishusho. Muginzu ziba zimaze gusha mu Bujumbura. Izo zimaze gusha mu Bujumbura zingana gute n'Igitega n'ahandi. None kwanza ninde yakuye ako karanga kuko umukobwa atwaye ishushu bamuta mu gisumanyenzi umuhungu nawe bakamucumita mu icumu amacumu. Byavuyeho ryari? Murakoze nagomba ngaruke gatonya kumwigeme n'umugore n'umufasoni. Umuntu aba umugore mu gihe yubase ugwiwe. Mwese navuze nti umwigeme nuba atarubaka ugwiwe mugabo w'isugi. Birafatanye. Umwigeme yataye ubusugi n'umugore aba yamaze ku mugore. Yitwa umwigeme kubera bakiri wabo. Mugabo abakiri umugore aba yabaye umugore mugabo akiri wabo. Rero uno munsi umupfasoni umugore n'umupfasoni biratandukanye. Umupfasoni numwe agendera ubuntu. Kuko ashaka kuba umugore mugabo utamupfasoni. Ashaka kuba umugore mugabo ntumupfasoni. Kandi ashaka kuba umupfasoni uri umwigeme. Kandi ashaka kuba umupfasoni uri umwigeme. Rero tugiye mu byo ubupfasoni tugose muri yandero kama y'ikirundi. Kubaha. Gusoneranira. Gufashanya. Kakaranga kacu. Umupfasoni n'umuntu agendera akaranga ku Burundi. Rero ugiye kugendera akaranga ko mu bindi bihugu bawataye indero, ucuti indero. Icubishira soni. Kubera wiganye imico y'abandi bantu bo mu kindi gihugu atari abarundi. Twavuga yuko ugwaruka gubugweshe n'amashira soni rero. Kubera mw'isi ya none murabona iragoye. Isi ya none yatuzaniye amatelefone. Amatelefone harimo ama Facebook harimo ama TikTok. Twebwe twiga ibintu. TikTok nawe urakazi. Uragakoresha. Ndakazi gose. Uragakoresha. Ndabikurikiranira hafi. Oya uragakoresha none mbwira ko ugakoresha. Kugira ngo tumenye nace uko tugarura intama ziko zirazimira. Wowe ugakoresha kugira ugarura intama ziriko nawe uragakoresha. Tumenye ibiri tumenye ibiriko biraba. Kugira ngo tumenye ko tugarura intama ziko zirazimira. Ego. Mwavyumvise bamwe muramuvuga ngo uyu n'umupfasoni ngo kubera ari umugore no bamwe muramuvuga ngo uyu n'umugore tubisubiremwo neza ndabibumvishe umwigeme n'umukobwa akiri nkumi ataramenya umugabo umaze kumenya umugabo ubu uri umugore n'abagore bangaye muri ko muraturaba mushira mu commentaire mushira mu commentaire hama urumva rero umaze guta ubuntu naho ubu urishira soni kandi nibirabira ngo umugore cyangwa umugabo baravuga ko umugabo arishira soni. Birashika hose birahari kuko muri bwa buntu bwacu bugize umurundi harimo ubushinga ntahe n'ubupfasoni. Ego harimo umusore ukava mu busore ukaja mu bugabo ukava mu bugabo ukaja mu bushinga ntahe. Abagabo bose sabashinga ntahe. Abagabo b'amashira soni mu bisanzwe naco gituma abagabo b'amashira soni barahari nyene. None abagabo batagendera ubuntu batagendera ubushinga ntahe. Kidi ubushinga ntahe gare kuvuga ukuri. Kuvuga ukuri. Gutunganiriza abantu utarenganije. Kudahengama, kutagira ibiturire. Rero umugabo amaze kugira igiturire. Umugabo akarenganya. Iyo ni shirasoni. Iyo ni shirasoni y'umugabo.
ntuba ukiri mu rwego rw'abashingantahe. Zatugwiranye. Ntuba ukiri mu rwego rw'abashingantahe. Naco bituma kera abashingantahe baratorwa. Ntibigira abashingantahe. Oya baratorwa n'abene gihugu. Kuko we barakwitegereza kuva mu gatondo gushika ku mugoroba bavuga bati urya muntu inyifato yiwe ingendo yiwe inyifato yiwe urya muntu tubona ko ari we muntu ushaka kudutunganiriza mushingantahe bagacamuhereza igaba aho hambere bacamuhereza icumu ry'ubugabo ariko bita igaba mu Kirundi. Uno musi mugura bizi ko umushingantahe umuntu afise amahera menshi ni ya mico yamaze gutituka nyene abantu umuntu agucoreye ujya muri umushingantahe kweri. Nico gituma rero turi ngaho kugira ngo turwanye iyo mico mibi iyo tituka ry'imico cyane cyane ngaho turakorana n'ugwaruka mize iriratiro dukorana cyane cyane n'ugwaruka mashuri mato mato mashuri yisumbuye na za kaminuza baraza kwiga baraza cyane nibo tuba tunakeneye cyane ko baza ngaha kugira ngo tubigishe bave ibuzimu bajibona ntibishinge WhatsApp, Facebook, TikTok. Kuko ejo ntizobagaburira. Iragabura. Aho rero je ntituzaguhuza. Ndiko ndaza. Ntituzaguhuza kuko ni ntuza je WhatsApp, Facebook, TikTok na YouTube. Ndiko ndaza. Bivuge neza. Twebwe chambishira so. Twebwe cyo tubigisha. Ego. Nk'iratiro ry'akaranga. Kuko ivyo ntibiri mu karanga k'abarundi. Oya. None mu karanga k'abarundi. Facebook s'akaranga k'abarundi. Mu karanga k'abarundi n'amakete. Oya. Akaranga k'umurundi yaranzwe no gukora iki umurundi yariyumvira ahari kuko Imana yamuremye basokuru ntibari barize oya nta mashuri bari baciyemwo mugabo Imana yabaremye ibashiraho si Imana yagaruka kubakorera impuzu bambara oya yabahereje ivyo bakoreramwo ivyo biyumvira ibizobatunga rero twebwe twigisha iki kwiratiro ry'akaranga ivyaturanze kwiyumvira icyumviro cawe uyumvira ukuntu ushaka kwibeshaho kwanza ubwa mbere hama ico cyumviro cawe nawe kikubera akamaro n'abantu ndatanga akarorero murabona basokuru abazungu bataraza bariyambika ukuntu biyumviriye umumanda Beki imimanda iracabaho ndawufise ndaza kubereka muri jardin muri jardin iyo ndawufise na twayiteye wow okay akiyumvira iyo ico giti cy'umumanda akiyumvira no gukora imangu agakoma ya mpuzu y'igiti agakuramo impuzu ashaka kwiyambika kuburyo ico cyumviro cy'umuntu umwe cambitsa abarundi bose akiyumvira umurinzi igiti bita umurinzi baza kwikebereka bagakoramo ivyakunze canke ivyansi nibikombe byabafashije kunywa amazi bikabafasha kunywa amata none batumvira ivyo vyumviro bari kubaho gute rero ngaha muri kakaranga k'abarundi twa twiyumvira kugwiza ivyumviro bishasha cyo cyumviro cawe kibira akamaro abandi hama giteza imbere isi kuko nk'ubu mu myaka igihumbi iri imbere tweho ugwaruka abarundi bazotubonera kuki bazotwibukira kuki kuri ahanihe ahanihe urayiza ahanihe ndayizi ndirimbo ya kiriko ahanihe ahani kwiratiro ry'akaranga yo wewe ahanihe none ahanihe Gitega ahani kwiratiro ry'akaranga ega bazotwibukira kuri ahanihe n'izindi cyane oya bazotwibukira ku byo twakoze twako turavuga ku muma birandiseko uri mumanda iki giti cy'umumanda rero ni giti kera ni giti iki hariho ibiti bitatu umwami umunsi bimika umwami yaratera ibiti bitatu yaratera igiti cy'umumanda agatera igiti cy'umurinzi gacatera n'igiti cy'umuvumuvumu ni navyo bakoramwo impuzu kandi iki giti rero ni igiti c'icibutso ni igiti c'icibutso c'umunsi umwami yimikwa iki rero nico biyita ikigabiro mu Kirundi ikigabiro cyo nagira ngo gitongati no kuko ikigabiro gisigura havuyemo irivuga kugaba
aho mwami wese aba uzohasanga ibigabiro ibi biti imivumuvumu uzohasanga ibivumuvumu uzohasanga imimanda nk'ubu aho nta rushatsi yabaye aho mwihigiro imivumuvumu n'ubu iracahari yateye ntumuvumuvumu ntuhona n'imyaka igihumbi irahera kugira ngo cacibutso c'umwami aho yabaye came kihari came kigaragara jewe sindatahura yuko twoguma mu karanga gusa ego wari wakaranga n'imico kama twogumana ubwo buntu je ndashigikira umuntu n'ubuntu kugira ufigira ibintu gira abantu je ndakunda gufatanya ibintu bitatu gira ubuntu ubuntu buzokuzanira abantu abantu bazokuzanira ibintu ico turagihuriza ko mu mico na karanga mugabo mbwiye yuko twosubira ngo kumwera mu vyakunze ngo twosubira kwambara none zirya tuvugisha ukuri zirya mpuzu bambara tugera none zirya mini twambara mugaca mudukubita nta mpuzu y'igiti yabaho ndende yarabaho ntiyabaho zarabaho mugabo zabari ngufi zabari ngufi rero urumva shaka ko nka jewe ugerageza nawe uzigiti ikintu kiri mu karanga nk'umuntu ari muri generation yiwanje canke ari nyuma yiwanje yofatirako kugira ngo agumane ka karanga ku Burundi umuntu amubonye azovuga ati ni Burundi kuko ubuntu muhuye n'umuntu bwo nyene ntamenya ngo n'umurundi ni cari ikintu rero c'akaranga kituranga umuntu yogerageza kugira ngo umuntu akubonye avuga ati ujya n'umurundi muri rusangi burya barundi twebwe nuko ari isi nyene yanone iri kiratwononera burya barundi twebwe turi beza abarundi n'abantu bameze neza tugendeye mu mico umurundi uramumenya naho mwahurira mu mahanga abarundi n'abantu batekereje kandi bavuga make tonto tugende buhoro ndiko ndaza avuga ko abarundi bakera pana bo ndiko ndaza abo barasarishijwe sibo barasarisha sana barasarishijwe baca basarisha sana naco gituma turiko turamira turiko turabagarura kugira ngo ntibazimire ntibagere kure kuko isi ya none iriko iraduhenda kwaje kwa pla iriko iraduhenda murabona kera basokuru barikorera amasuka baratora ubutare bakikorera ibikoresho bakoresha mu buzima bwa misi yose none iyo batiyumvira gukora isuka mu butare bwanike bw'icuma twe twari kubaho gute niko kakaranga kacu rero kugukora tukagendere ko kabasokuru uko akaranga ntikigwa mw'ishure oya akaranga kava n'amaraso kava ku bavyeyi kaja kugwa ku bana babo mpaka heza agarutse sivyo twiga mw'ishure rero twifuza ko ngaha kakaranga kabasokuru ko gukora kagaruka si igihugu c'ibinebwe igihugu c'uburundi camye igihugu c'abakozi aco nico kintu ca mbere igihugu c'abantu baranzwe n'indero n'ibikorwa ibikorwa vyaduteje imbere kugeza uno munsi kuko abazungu bashitse umuzungu wa mbere yashitse dufate abakoroni bashitse 1896 muga basanze leta ihari sivyo basanze leta ihari basanze abashinga ntaye bahari basanze abarundi bakora basanze imyuga ihari yatunze abarundi ari nayo inadutunze mbere gushika n'uno munsi wanashira rero iyi si ya none twebwe nta murundi yigeze ajya inzoka oya ivyo mu karanga k'abarundi ivyo ntibibaho nta murundi agimbwa oya nta murundi abarundi oya no mu kindi bavuga bati ubu muryambwa ukagira gute ugatukisha umuryambwa abumwe ugatukisha umuryango muga muri Kongo barazirya urazinyama imwe niyosha barazirya ivyo rero ntibiri mu karanga kacu uriyimbwa uzobutaye akaranga kwanza oya ntawe ukubona nawe none uri kuririmbwa muri restaurant hari ukubona cukawuka mwisho gihe uzobutaye akaranga kuko nimba muhini wanyu papa atakugaburiye imbwa we uyijya gute none ko batuzanira inyama tugateka tuzi gute ko atari zimbwa oya tuba tuzizi oya ntabyo womenya mu Burundi nico gituma bamanika impene haje kwibarabara inka babaye ko ari impene umba uvuze ngo umunyanugiro cy'intwara ahantu nyerekana bamanitse impene yego je ndakwemeye aje abantu bimana nabwo nta kamera dutwara mugabarije jewe ndibaza kuva yeza avuka gushika n'iyi saha nta murundi aragaburira umwana imbwa muhira naho inyama zokena uretse atabizi nakuma tuja mu bubare tugasanga abagabo imbwa aho naho
nta kosa vy'ubuzi mugabo ntushaka kugura imbwa ngo uyigaburire abana muhira ngo mwabuze inyama ivyo rero biri muri kakaranga kacu bwa mu bindi bihugu barazirya kubera nako nakaranga kabo twe rero ntushaka gutakaranga mwumvise ko ntuzotakaranga rero ngo urye imbwa ngo nuko ushonje canke ubonye muri kumwe n'abandi bo mu bindi bihugu bariko barazifungura uri mu gihugu naho nkuba takindi kintu gihera ari inyama z'imbwa gusa ntibikunda oya ntibikunda sakaranga kacu vraiment waca wicwa n'inzara uremera ugapfa vya bintu birakomeye bantu b'Imana abantu mu bihugu barya imbwa uremera upfe mugabo ntuzotakaranga wapfa umupfa kutakaranga upfa umupfa ego tugaruke ku nzu yacu y'Iratiro ry'akaranga twari turimwo watubwiye inzu iraje irabayeho abantu ba mbere baraje barayigendereye birabafashije kumenya akaranga reka ndabahete monyaje yanje gatoyi igihe nza ngaho irya mbere sinzofa ndavyibagiye ni papa yanzanye nari ngira umwana muto cane kameme nyene 12 ans nari umwana muto nari ngira umwana muto cane ikintu ca mbere caneye ubwoba ni rya mutwe imvubu rya mutwe so wa vrai mugabo rya ni wa vrai original umaze imyaka 50 byamaze imyaka 54 ko no mu 72 bakokora bimbwiye narabihaririye gusa ico navuye ngahamenye vyinshi kukaranga navuye nkunze Burundi gusumba navuye nkunze Burundi gusumba kuko nasanze abarundi mugabo nuberega nitwo bideha nubunya abarundi twafashe vya bindi vya kera turabigira bijaye n'isi ya none uno musi mu Burundi nani duhingura ivyuma vyinshi none twafashe ya mico ya nikere nyene turayibandanyirizako uno musi mu Burundi ntitukora ivyambagwa none twafashe ya mico yo gupfuba no kugira iki turayigenderako uno musi mu Burundi uretse ko ugwaruka rwinshi ryari twarakoze ikiganiro n'uwahoze atwenza ari we mutima tugira ati je ubundi mu burimi urumva ko turiko turagaruka muri kakaranga mugabo kari moderniser urumva kari moderniser rero ngaho umuntu ashobora guca yumvira ati none gute umuntu yoba yifuza kuko hari abantu benshi baturaba bari mu bihugu vyo hanze akavuga ati jewe ndifuza kumenya karanga mugabo sindi buze mu Burundi no musi cankejo ni cyaye ciyumviro Iratiro ry'akaranga ryoba rifise kugira ngo nkabifuza kumenya ibijanye n'akaranga ko Burundi badashobora gushika mu kibanza babimenye novuga ko abantu batakaranga nabo nyene abamaze gutakaranga kuko akaranga mu kiranga umuntu ni igihugu ciwe ni wa mutima wo gukunda igihugu ciwe abagiye hanze bataye akaranga rero oya kujanze so gutakaranga ubwo bugiye ugahera ntugaruke mu gihugu cawe cyakwibarutse baba batakaranga kuko oya reka shani baze nitoro ngaho tubashira wowe banatwoshira ko natwe turi ngaho tudakwiye baba bataye akaranga oya mugenda mugabo ugaruke genda ugaruka mugabo n'abana bavyaye bazane ubereke ku gatumba iyo bavukiye biravana n'ikiba cagukuye hano hajya mu bitoki ubereke uti nyokuru yavukiye ngaha je nataye uruzogi ngaha rero twebwe mu Iratiro ry'akaranga ngaha tugarukana abarundi gukunda umutima kugarukana kugira bakunde ukundi wabo bagarukane wa mutima gukunda igihugu cabo no kugikorera kugira ngo bagiteze imbere nico gituma Iratiro riri ngaha kuko naho uzoje mu mahanga abanyamahanga bazoguma bakunda bakwidantifye bakona kuri umurundi tuzobinyegeza naho uzomara imyaka 1000 urya no murundi rero nukugaruka tugakunda wa mutima tugagarukana kagatima buntu ko gukunda igihugu cacu twebwe kugikorera no kugiteza imbere uko bigenda kose umuntu ntibagira iwabo tuko turavuga ku bijanye n'akaranga ka kera aho gariko karatakara kuri bamwe nganda kubaza ikibazo urabona iyi vumbuka rihari ryo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi imbuga nkoranyambaga zitandukanye nagomba ndakubaza uramuzi we Cheval Cheval mpanda mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga none uya tuvuze ko ari shirasone twatubesha oya Cheval si shirasone nkuko biri bo ivyo akora ndabitahura mugabo nawe harimo n'impanuro nyinshi ego aragarukana ahubwo novuga ko ari umukozi wa mizi w'Iratiro ry'akaranga ku Burundi kuko mu vyo akora vyinshi aragarukana abantu ku murongo naho bavuga ko ivyo avuga umengo abatamutahura ni shirasone bo kuraza ko ari shirasone mugabo nyigisho ariko aratanga harimo impanuro nyinshi
harimo impano nyinshi agarukana abantu ku murongo yego uko twabikurikirana twese tubikurikirana turabibona muga byinshi byo avuga aragarukana abantu bakakwira bagaruke kuri kakaranga ku Burundi ko abantu ntibamye ubwibone kwanza aranka ubwibone kandi nawe abufise oya wewe uko abikora ni kujya bavuga bati jewe ndi mwamara pancarte iri hajya yavuga iti je ndi kiranganzira je ndakwereka ati hariya ni ya gauche ni ya droite ushaka uraza ushaka ukareka ushaka uraraba ushaka ukareka mugabo wewe uraba ico iyo pancarte ico kiranganzira ico canditse muga ntwaba ngo kiracafuye oya we raba gusa yo kikwereka chevale rero ivyo akora bo yego hamwe imigwi ibiri hamwe benshi babona ko hamwe bushirasoni nundi mugwi ubona ko ari karatanga impanuro kubera wahe mugwi wewe jende mu mugwi ubona ko ari karatanga impanuro mbona kwishira soni oya nta sishira soni oya yaba ari shira soni mba mwaramwamiye twamwamiye kuva kera simbi turasema vumba nawe bose nabakurikirana mu kujya nishira soni ntitubeje oya mu bisanzwe umaze kuja ku mwe uwo mumaze kwemera nta shira soni nta shira soni namwe mwokwemera yuko mukorana ico kintu ca mbere oya nta shira soni namwe mwokwemera ko mukorana bajya bose ariko hariho ubutumwa bashikiriza abarundi yego hariho ubutumwa bashikiriza abarundi yego nivyo hariho abatabwumva n'abandi babwumva mugaje muri rusange mvuga nti bajya bari mu bantu bashikiriza ubutumwa mu bandi uko gushikiriza ubutumwa bishe mu mice myinshi umva na twebwe iratiro ririmwo abaririmbye barimwo abakozi b'Imana barimwo no nimigwi myinshi abamenyesha makuru murimwo nimigwi myinshi rero uburyo bwo gushikiriza ubwo butumwa nibwo butandukanye muga dufise ubutumwa bumwe twese dufise ubutumwa bumwe yego twariko turavuga cyane ku bijanye n'iratiro ryacu ku karanga reka ndagushimire cyane ndagusaba ngo uvuga agasuni karugi kuri wa muntu ataza akaranga kuri wa muntu akanga cyane kuri wa muntu agando cacu kirangirire ngaho yego rero ico nshaka kuvuga cyane navuga nti abarundi twese twijukire akaranga kacu kuko ingendo wundi yavuna reka ndagushimire cyane wakoze wanganiriye neza watweretse umumanda n'umurinzi twabibonye nukuri Imana iguhezagire ngira ko mbwira abarundi mwavyumvise nta majambo menshi ngira mvuge uretse yuko ubutaye akaranga abatayibanga akikwegera akaranda urakoze cyane aravy'ikiganiro gushika ngaho urakoze cyane kwiteka waduteye ryo gushobora gushika ngaho tugashobora kuyaga namwe nitega ridasanzwe mwakoze mwebwe mwaravyiganiro gushika ngaho hatanga iciyumviro cawe mbega ubona ari kitwe ukora kugira ngo tugumana akaranga mbega niki catumye akaranga gatituka iciyumviro cyo gishira muri commentaire sangiza inkuru abandi kugira ngo bashobore kumenya yuko abarundi kuva kera narindi bari bashoboye kandi n'ubu turashoboye ni kuri ya gateke ya ridadadali murakoze ciao bye bye